Abanyeshure bahejeje kaminuza y'Uburundi bize ku mafaranga y'ingurane itangwa na leta, baheraniye amafaranga leta y'Uburundi ndetse umukuru w'igihugu akaba yavuze yuko ayo mafaranga abahejeje bose bamaze kuronka ubuzi bategerezwa kuyasubiza. Aya mafaranga azova hehe? Aya mafaranga angana gute? Mbega bizogenda gute kugira ngo aya mafaranga azosubizwe mu kigega ca leta? Abapware tugira tuyage gatonya kuri ano mafaranga, abarundi benshi bariko baravuga cane yuko ari amafaranga menshi. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Aya mafaranga yashizweho igihe muri kaminuza y'Uburundi bafata ingingo yuko abanyeshure bose bazohora bahabwa ingurane kugira ngo bashobore kwibeshaho, ndetse bakuraho bimwe vya kaminuza yo ku buntu kugira ngo abanyeshure bose bazohore bisanzura, na cane cane yuko hariya muri kaminuza y'Uburundi uburaro bwari butanguye kugorana. Abapware rero abanyeshure bahejeje kaminuza imiliyoni zirenga 100 nizo zonyene bamaze kuriha muri ya miliyaridi 52 baguranye leta. Mu gihe rero haharugwa amafaranga imiliyaridi 52 n'ibihumbi 669 n'amajana 200, imiliyaridi rero yahawe abanyeshure ba kaminuza y'Uburundi nk'ingurane ngo ayarenga imiliyoni 100 gusa niyo yonyene amaze kuriwa. Muravyumva, imiliyoni 100 mu miliyaridi zirenga 52 ni make cane. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 gushika mu 2024 abanyeshure ba kaminuza bo mu gice ca mbere bakaroreya bahawe ingurane, ubu bakaba barahejeje igice ca mbere c'amashure ya kaminuza. Abo banyeshure bose hamwe ni ibihumbi 21 n'amajana 636, nayo abahejeje igice ca kabiri ca kaminuza master ni 1065. Ivyo rero ni ibitigiri bitangwa n'uwurongoye ibiro bijeje gutanga agafashanyo k'ingurane y'abanyeshure mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi, Barthelemy Cimpayi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru bo kuri radiyo Nderagakura kuri uyu wa 2 Nyakanga 2025. Muri abo bose rero ngo bahejeje amashure bahawe ingurane, abamaze kuronka ubuzi bwa leta ngo ni 419 mu gisata c'indero, mu gisata naco c'uburimyi n'ubworozi hariyo 29, igisata c'amagara y'abantu hariyo 5, be no muri INSS hariyo 3. Ni mu vyegeranyo rero, ni mu vyegeranyo vyakozwe n'ubushikiranganji bwo mu ntara zitatu c'Ibitoke, Bujumbura na Bubanza. Hari abahawe ingurane yamara ubu bikorera utwabo. Barthelemy Cimpayi amenyesha ko ikigo BE cofasha mu guharura mu bushikiranganji bw'indero bagafasha. Abo rero bari mu bikorera ivyabo nibo bigoye kwishyuza kuko leta abo ntabizi. Mbega bizogenda gute? Abo bazoyishura canke nabo bazorondegwa gushika batowe? Hari nabo bivugwa yuko baba bibereye hanze ngo, ndetse rero na fonction publique hariho abo usanga haca amafaranga ariko atari uwikorera muri leta. Abajeje ubutungane nabo nyene bojamwo mu ntumbero yo kuraba kugira ngo atawuzohava arenganwa canke ngo hagire uwuheranira leta hanyuma ntarihe ayo mafaranga asanzwe asabwa. Ivyo biruko rero mu gihe imbere yo mu 2017 abanyeshure ba kaminuza y'Uburundi bahawe amafaranga adasubizwa buruse. Bahora bahabwa buruse bakayihabwa buri gihe, hanyuma ayo mafaranga ntabe bazoyasubizwa. Abo rero bikaba vyararangiye, ubu bakaba bahabwa amafaranga bazohora basubiza. Ivyo bishikirijwe kandi inyuma y'ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye iri yashikirije wa kane gerekerezo rya 28 Myandagaro 2025 Gitega mu nyigisho zo kwirimbura mu myaka 20 iheze. Umugambwe CNDD-FDD utwara igihugu avuga yuko agiye gukurikirana ikibazo c'abanyeshure bahawe ingurane mugabo batarashobora kwishura kandi bafise ubuzi bwa leta. Abanyeshure rero bafitiye ideni leta isuganye kuko leta yabahagurukiye kandi leta yiteguye kugira ngo yishyuze ayo mafaranga, ndetse amafaranga bayasubize. Nayo mu yandi makuru, ikigo BR gisaba inzego za leta ko zitegerezwa gufata iya mbere mu gufasha kwegeranya amakori, ndetse kandi umudandaza wese ategerezwa gutanga ikiranga yuko yagurishije
kivuye muri za mashini za OBR nk'uko biri mu itangazo ryo kuri uyu wa 3 Nyakanga. OBR imenyesha ko urwego rwose rwa leta rutegerezwa gusaba uwo ruguriye ibintu canke rwakoresheje igikorwa inyemezabuguzi fagitire yasohowe n'imashini yemejwe n'ikigo ca OBR mu gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi. Nayo ngo uzotanga inyemezabuguzi itaciye mu mashini, OBR yemeje yuko nawe azoca acibwa amande y'ibice 20% z'igiciro kiri kuri iyo nyemezabuguzi. Ivyo rero bikaba kandi biri mu itegeko nshikiranganji ryo kuwa 30 Mukakaro 2025 ritunganya itangwa ry'inyemezabuguzi ku bigugwa na leta. Bigenze uko kandi umukozi wa leta ajeje kuriha ngo azoca akata iryo hadabu imbere yo kuriha uwo yazanye inyemezabuguzi. Iryo hadabu ngo ryakaswe rizoca rishikanwa n'uwarikase mu kigega ca leta biciye ku makonte y'ikigo kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Utazovyubahiriza nawe wese ngo aragabishijwe kandi ko azohanwa hisunzwe amategeko. OBR ikaba yariko igabisha abantu bose basanzwe begwa no gutanga amakori n'amatagisi kutibagira ingene bariha amatagisi bakoresheje za mashini OBR yashiraho kugira ngo baje bakoresha mu gutanga inyemezabuguzi kugira ngo umuntu wese biboneke yuko yaguze canke yagurishije. Morning Burundi, Uburundi burakeye.